nanwa n'itabi ryinshi, nanwa supermarché ryinshi, narigeze ku urugero rwo kunywa supermarché ipaki 2 ku munsi. Uvuga itabi 40 ku munsi. Baramutelefona ati ngurabe Eric ntituzi ikintu yabaye, kumbe asanga ni telefone yacu pa rya kike, abantu nguma ndabihera ibintu byo gusa baje gusuma, zamfashe neza, sinamenye iyo ntaha kabisa, narara mu mufurege. Ikindi naco narashwana cyane, umvugishije n'abandi gukubise ndaryakije nkishira ku munwa, ubwo nyene narazunguriwe, naciye mijokira nk'iyo ca ndatemba, ca ndahita navuga ati no kuri mbabarira sinzosubira gushira. Shalom shalom, turabakiriye kuri televiziyo yacu ariyo yanyu Ubugingo Busagutse TV. Tunabifuriza umwaka mushasha mwiza, twongera tunabashimira ko mudukurikirana. Abataragira subscribe, like, comment na share muyigire kugira ngo muzoze murabona ibiganiro bishasha tuzoba tubashiriyeko. Tunabamenyesha ko tugiye kubaha ibiganiro bigize ubuzima bw'Ikristo mu burere butandukanye. Mugumane natwe, tugiye kwakira umutumire wacu agiye kutuyagira ukuntu yahuye na Yesu Kristo agahindura ubuzima bwiwe. Imbere yuko adushingira iyo ntahe, reka abanze atwidondore, atubwire uwariwe. Turaguhaye ikaze. Nkaba nkavutse nk'abandi, navutse mu muryango w'abana 11, nkaba ndi umwana w'9, nkaba nkijijwe, nkaba nkunda Imana cyane. Nkuko twabyemereye abakunzi bacu kugiye kudushingira intahe, ugiye kuvuga ku bijyanye n'ubuzima bwawe n'ukuntu wahuye n'umwami Yesu. Mbega Eric ni muntu ki imbere yo kumenya umwami Yesu? Eric yari yinde? Abari bamuzi gute? Canke Eric we ubwiwe yizi gute imbere yo kwakira umwami Yesu? Ntarakira umwami Yesu ingene nari imeze, nari umuntu yagendera mu bintu bitameze neza, bidahimbara Imana, gendera mu kaboregwe. Jewe hari mu mwaka w'ibihumbi 2011 niho umuvyeyi wanje, papa wanje yitaba Imana. Rero umuvyeyi amaze kwitaba Imana, kubera papa kenshi twaba turi kumwe, sinashobora kugenda mu bintu bituma inja mu kaboregwe mu biki, ariko amaze gushengera niho naciye ntangura gufatana na ya marigara, ngendera mu bintu ntahora ngenderamo nyene by'umuntu nyene yigenga, afise liberté nyene atawe mu control, aca asanga nyene nabaye uwundi muntu. Muratubwiye ko wakunda kuba uri kumwe n'umuvyeyi wanyu, amaze kwitaba Imana ukaronka ico twokwita uwo mwidegemvyo, ko ariho watanguye novuga iyo ngeso y'akaboregwe. None mbega vyo bavyavuye ku kicoba ari kintu wigiye kuri uwo muvyeyi wawe kuko mwakunda kuba muri kumwe, canke nivyo wigiye ku bandi bagenzi? Vyo bavyatanguye gute, vyakujemo gute kugira ngo wumve ko wotangura kwinjira muri iyo ngeso yo gukunda kunwa inzoga? Oya, sinovuga ngo umuvyeyi wanje niko yarameze, ahubwo uko kuntu twakunda kuba turi kumwe kenshi, amasaha yo gutaha sinigera ndenza 18h ntarataha, ariko urumva amaze kugenda naciye ntangura kuza ndaja muri ya marigara, ariho naza ndasanga natanguye kunwera za nzoga, gushika yaho ndinda nkagera ku rundi rugezo sinzi ntari bwigere nshika. Uratubwiye ko ari ibintu wisanzemo, rero nagomba utubwire midonido, utubwire kuri kimwe cyose. Mbega igihe watangura kuza uranwa inzoga, mbega uburyo bwo kunwa izo nzoga wabukurahe? Muri ico gihe wari ufise ibintu wari usanzwe ukora, canke wari ufise abantu baguha? Sinzi, wowe tubwira. Subiye inyuma, hariho narakunda kuronka ibintu by'ibiraka, kubera jewe nize electromekanike, usanga narose udufaranga dukeyi, cyangwa ukaca usanga bamwe tugendana baronse tugateranya tugasangira. Ikibazo ngomba kukubaza kugira ngo n'abariko baradukurikirana bumve ko vy'ukuri hari ahantu Yesu yagukuye. None mbega izo nzoga igihe waburi kurazinwa, nikihe kintu novuga
zagukoresha n'ikihe kintu wisanga wakoze vy'ukuri vyatuma nawe ubwawe wumva ko watakaje agaciro canke utakiri wa wundi Eric basanzwe bazi mu buzima bwa misi yose canke basanzwe bazi mu muryango? Kunwa inzoga kwanje ingene kwari kumeze, jewe mu bisanzwe sinanywa inzoga kenshi. Je narashobora kumara amezi 3 atanzoga nweye, ariko nihenze nkakoza ku munwa ikintu citwa inzoga nacanwa ku munsi umwe iza y'amezi 3 yose. Rero umva ari abantu baba bibaza ati Eric n'umwana mwiza, ariko siko vyaba biri. Ariko rero nanwe inzoga niho baca babona Eric uwariwe. Jewe nanywa inzoga za Brarudi, ariko inzoga za Brarudi zaratinze zirananirwa, nkumva umenga nyene ndiko inywa amazi nta kintu ndi. Izingana gute? Naranwa nka 8, 9, 10. Ukumva nyene nta kintu ukamenga na amazi. Haca haza ya nzoga bita kike sinzi kuyizi. Niyo naciye njako. Yo rero ca ndayitangura ndayinwa. Urabona hariho ukuntu bayidetaya bagasuka mu ducupa duto duto, badandaza y'igihumbi 2000. Acaza rero abariyo nza ndavanga ndayinwa, ariko nayo haragera igihinanira. Umubiri nyene uraba nabi. Waruvuze ko hari ibiraka wagenda uronka mu buzima, ivyo waba uriko urakora bivanye n'ivyo wize vya electromechanique. None mbega ivyo biraka vyaboneka igihe cose? Oya, sinabironka imisi yose, ariko narabironka bishitse nkabironka, ariko nararonka amafaranga atari makeyi. Hama ikindi naco, hari igihe nabironka imba muhira n'igihe nabironka imba mu muryango muri famiye. Ni gute bashobora kuvyakira mu muryango bamaze kubona ko Eric bari bazi umwana yagendana n'umuvyeyi, umwana yagendana na papa wiwe, umwana atayerera afise ingeso nziza, hama mu nyuma baja kwisanga ari mu kaboregwe? Mbega umuryango wavyakiriye gute? Umuryango nyene vyarawugoye kwakira kubera bari bazi ingene nari imeze, ariko rero bakavuga ati ibi ariko aragira ntariko abigira kubera yabuze papa wiwe, ahubwo yari yarabuze ingene abikora. None bararonse ingene abikora kubera atagihari. Mu muryango abo tuvukana baranyanka, umuvyeyi ngira hari hasigaye kwa Mvuma, nta numwe twari tukivugana mu muryango. Bari baravuze ati wewe uzopfa ataco wimariye. Nukuvuga rero usigaranye mama wawe gusa. Ico gihe watangura iyo ngeso wabana na mama wawe canke wari waramaze kuva iruhande ya mama wawe waramaze kuja mu bundi buzima? Nkibana na mama vyarabaye gatoyi biraba, ariko kubera nyene kwa kugumubona nyene uriko urakora ibintu umenga umuvyeyi ntimuriko murabihuriza ko, ndatinda ndatandomoka ndamanuka i Bujumbura. Ego, none turagomba ubwire abakunzi bacu, umaze kumanuka i Bujumbura woba washikiye he? Washikiye mu biki? Vyagenze gute kugira ngo umaze kuvuga ko aho iruhande ya mama wawe vyanse, aho mwari musanzwe muba ntihenze ngira ni ruguru, umaze kumanuka i Bujumbura vyagenze gute? N'ubuhe buzima, ni gute ubuzima bwawe bwabandanije? Manutse i Bujumbura, naramanutse i Bujumbura ndavyibuka uwo munsi namanutse ari mwijoro rya cane, kubera narose lifti, nta mahera nari mfise kubera tutahuzana n'umuvyeyi, atamuntu numwe twahuza mu muryango ngo ndamusabe amahera y'itike. Ca ndonka lifti, ca ndara impande yo modoka ndayirindire ati ntizonsige, kubera narabona ati kabisa vyanse ko mba muhira, nta kuntu noguma ndahaba duhana tudahuza n'umuvyeyi. Ca ndamanuka ca nshikira ku mugenzi ndahamara imisi, ca ndahava niho ujya mukuru wanje yaciye ampamagara ndaza turabana. Mukuru waciushikira kwa mukuru wawe murabana, mukuru wawe arahejeje kuvuga ngo reka uyu muhungu ndamumenye kuri buri kimwe cyose kuko uramanutse nta kazi ufise. Mbega none mukuru wawe nawe vyagenze gute? Mwabanye gute ufise izo ngeso zimeze gutyo? Mukuru wanje mu misi ya mbere sinzi ko novuga ko kwari kwiyorobeka nuko kwari kugira iki. Mukuru wanje mu misi ya mbere hari ibintu yakora, yarasanzwe akora ibintu byo kudandaza, hari ahantu yakorera mu Kanyosha. Mu misi ya mbere aramera nk'utinya kubera azi ingene meza, avuga ati tije
yohava aca mpomvya arareka. Nanje mu minsi ya mbere ndihangana sinasubira kuboregwa, haheze iminsi arampamagara ndagenda kuri ya butike aranshikiriza ibintu byose ndatangura ndadandaza. Nanje ku mutima kumbe ti ngomba nze nanwa neza za nzoga rero casanga byose birimwo, vya biyoga byose, vya makike, inzoga z'ubwoko bwose, ariko je nakunda iyo kike. Ni ukuvuga ico gihe wewe wanwa izo kike, ni ukuvuga kare wavuze ko inzoga za Braludi zitagufata, ariko icagufata ari kike. Rero none izo kike iyo uyinyoye nirihe tandukaniro? Zozo zaragufata? Zozo yaramfata kubera urabona nayivanga n'itabi, nanwa n'itabi ryinshi, nanwa supermarché ryinshi, narigeze ku urugero rwo kunywa supermarché ipaki 2 ku munsi. Ipaki 2 ku munsi. Ni ukuvuga mbe hagipaki ibirimwo amata? Haba harimwo umenga haba harimwo udu pièce 200. 200. Kuvuga itabi 40 ku munsi. Iyo bishitse mukagira control agasanga wahombye muri ubwo buryo yavyakira gute? Mbega ntiyashobora gutanga raporo mu muryango avuga ati je wa muhungu yananiye, vyagenda gute, mwabandanya mubana gute? Urumva nakubwiye jewe byarashika nkamara amezi 3 atanzoga nweye, ariko rero bishitse nkanwa nacanwa ku munsi umwe za y'amezi 3. Rero yagiye kubibona bishitse ndanwa, acara yibona je mu botike, kubera kuva akimpa iyo botike ntihigeze asubira kugaruka kugira control, nije ni controla. Ariko rero uwo munsi bishitse baramutelefona ati ngurabe Eric ntituzi ikintu yabaye, kumbe asanga ni telefone yacu pa rya kike, abantu nguma ndabihera ibintu byo gusa baje gusuma, niho yaciye atangura kubibona. Gusa uwo munsi yari ihanganye ubwa mbere, ntawe yabibwiye mu muryango, arambikira ibanga. Ndamara iminsi ntariko ndakora, namaze indwi yose ndyamye, subiye gutora ubwenge arampamagara, subiye ku kazi sanga yarasubiye kurangura. Ni ukuvuga ngo byarahomvye, hama arasubira arongezamo kandi nta nundi muntu yahamagaye kugira ngo agufashe, canke yagumye akwizera nyene, yagumye yongeramo akwizera wewe gusa nyene tubavuga ati kora. Yego atari je ndiko ndakora niwe yabari karakora. Mugabo nigihe nawe yabari karakora. None igihe wanyoye nikiye kintu wakora ico gihe iyo wanyoye inzoga, nuno munsi iyo bishitse ukavyibuka bituma ushima Imana? Ikintu nibuka ca mbere zamfashe neza, sinamenye iyo ntaha kabisa. Narara mu mufurege, ikindi naco narashwana cane, umvugishije naba ndagukubise, kandi naba mfise inguvu nyinshi, sinzi iyo nguvu iyo zoba zavuye, nta muntu n'umwe yashobora kumfata. Muri ako gace nakoreramwo nanyoye baca bavuga ati nta muntu n'umwe yasubira guca mw'iryo barabara, bose baratinye. Urumva nanyoye ingene n'abameze, je nanyoye nari umuntu acaguma avuga amajambo menshi, ariko rero zimaze kumfata neza sinasubira kuvuga amajambo menshi, ahubwo nararakara. Narara mu mufurege, ariko rero sinarenga muri ako gace nakoreramwo. Nyimba ahantu nicaye nkaca sanga nasinziriyemo, baca batelefona uwo mukuru wanje akaza kuntora, aje kuntora nkashikira muhira, je nkazotora ubwenge sanga ahantu ndi ni hehe, nkasanga nta bwenge, sanga isa nabi. Uratubwiye ko wisanga waraye mu mufurege, ukisanga bakaza kugutora ntumenye iyo uri. None umaze kwisanga inzo nzoga zamaze kukuva ko mu gitondo, wiyumva gute? Ndagomba kumva ko mu mutima hari ukuntu umuntu yiyumva, hari ukuntu umuntu yiyumva iyo hari ikintu kanaka kitako kiragenda neza, iyo utari kubaho nk'abandi bantu, hari ukuntu wiyumva. Sinzi mu kibano ni gute bagufata, cyane ni gute nawe wumva ubayeho mu buzima bwawe bwa misi yose, nikiye kintu woba waricuza ico gihe? Ikintu ca mbere nyene narumva zamvuye ko bukeye, narumva niyanse, nkavuga ati kubera iki none
ibi bintu biguma bimbako. Narumva niyase cane, mu kibano haragera yaho ata muntu n'umwe akimvugisha, ata muntu n'umwe akindamutsa, sigaye ndinya kamwe na ba bantu nyene dusangira inzoga gusa. Muhira nta n'umwe yarakimvugisha, yaba umuvyeyi wanje wewe karagahinda gusa, nta n'umwe yarakimvugisha, nta n'umwe yarakindaba. Waruhejeje kutubwira ko mukuru wawe arasubiye arakwizeye, arasubiye arashizemo ibintu mu botike, none vyabandanije gute? Iyo botike yarunguka vyagenda gute? Urashobora kutubwira uko vyari bimeze n'ukuntu mwari mubanye no mukuru wawe muri urwo rudandazwa mwakorana? Asubiye kunyizera yarampamagaye, ndagenda ndasubira ndakora indwi ya mbere, iya gatatu ngomba gukwiza ukwezi ndiko ndakora, casubira kunywa kandi inzoga. Subiye kuno urumva aho se nari maze ukwezi atanzoga ndiko ndanwa, rero ca ndasubira ariko ndanwa. Hoho nagiye nanyweye, sinzi ngene novuga, ngira nanyweye nk'ikarato nka zibiri z'intuze. Burya buntuze bwari bugihari, burya buboke bwari bugihari. Ndibuka ico gihe twari twaranguye ikarato nka zitatu, tudandazamo nk'imwe n'igice, izindi zose nasanze ata nimwe isigaye. Izo nzoga nizo wadandaza? Wari usanzwe uzidandaza indani nyene? None izo nzoga uzinyoye warariha? Hari amafaranga wasubizamo canke waranwa gusa bikabandanya uko nyene? Oya, nta sinariha. Urumva nariha hama hageze kurangura nkasubira kuranguza muri yandi nari mfise, ariko urumva naba nariye nyene umutahe n'inyungu vyose nariye. Ariko subiye kurangura urumva mwe narya nta mashasha nashiramo, nagira mu yasigaye. Ari naco nagituma rero ndakubwiye ati iyo ya gatatu ryo ryaciye riba rurangiza, aravuga ati kabisa. Icaje kija kuvyica rero canja impande y'ahantu nakorera hari hindi botike yari ihari. Je kike nari nazimaze, cangenda kuyizana canzana icupa ryose, canja kuri ya kike no kwita ndajako. Aho camba nk'umusazi, nta muntu yasubiye kurengana mwibarabara. Muri urwo rupangu nari impanzemo nta muntu n'umwe yasubiye kuryama, gushika yaho jewe nyene ingwa aho ndi ndaryama mwibaraza aho hantu mu urwo rupangu, ndaryama kugera mu gitondo. Ico gihe baramutelefone uwo mukuru wanje mw'iryo joro, baramutelefone ntibamuronka ku telefone, baca bamuronka mu gitondo. Cambwira ati nyarukura Berike agomba mve. Acaraza n'ubundi acagarukana na wa mupapa umwe bahora bazana baje kuntora, arantahana. Antahanye hari nko mu ndwi, hari mu kwa gatandatu muri 2023. Ico gihe ku kibuga co mu Kinanira Truwa hari mu kuba igikorane c'ubugingo busagutse. Uwo mupapa rero acambwira ati uzoze ndakwereke ahantu uzoja gusenga mu Kinanira Truwa. Hari gihe wosanga hari gihindutse muri ubwo buzima urimwo. Ndamubwira ati nukuri nzoza. Dimanche ya mbere arantumira, ntivyakunda konza, ca turasubira turahura. Arambwira ati bwabo ndi kuwa Mungu vyagenze gute? Ndamubwira ati nta mwanya naronse. Ca ndasubira ndagenda mu Kanyosha. Giye mu Kanyosha aho nari maze indwi yose ntariko ndakora, ari ikintu ngiye gutora ku botike sinzi ikintu nari nibagiriyeyo. Yari entre ya karangamuntu na carte simu ya telefone, sinibuka muri ivyo bintu bibiri ikintu nari nibagiye. Ca ndagenda aho gutera casubira muhira, ca mbona kike nari nasigaje ca ndengerako.
ca ndasubira ndaba ivyatsi n'ubundi uriko uranyumva ca ndasubira ndaba nk'ivyatsi hama n'ubundi baca baratelefona kuwa mukuru wanje ti ivyo ari vyo vyose Eric ngira no wamuroze ti kubera ibi bintu ntibitahuritse guma bimubako ubwo n'ubundi aca aratahana ca nkubita iyindi minsi 3 ndyamye ndi mu nzu rero ikintu navuga ati ngira niho Imana iriko irashaka kuzocisha iminsi yose umuntu yazana baje kuntora bantahana yazanana nyene na wa mupapa uwo mupapa nawe yarasanzwe akijijwe arandindira uwo munsi nta na kimwe yamvugishije ndaryama ndamara iminsi 3 sinzi ngene yamenye ko noba navyutse aca araza rero muhira n'ubundi kundamutse hari kuwa kane sinzovyibagira uwo munsi igikorane kizoba kuwa gatandatu mene hari tariki 24 ndavyibuka carambwira ti urabona ti ko biguma n'ubundi bikugora ndakubwira uze tugende gusenga ukacuka umunkwepa turasinda gukwepa ati mba nafatiriwe ariko ndakwemereye yuko tuzojana ahubwo rero ndakubwire ndaguha umuti ti kuwa gatandatu hariho igikorane ngaha ku kibuga turabona ko atari kure uzoze ugende mu gikorane singiye muri ca gikorane ndagenda kabisa uwo munsi niriwe ndanaryamye kuwa gatandatu uvuga ati ndiko nditegurira kuja mu gikorane ndagenda gikorane kiratangura abana nyene bitangura arasenga kugera rero hahandi yaho bahamagara abantu baja gukizwa yagize kuvuga ati abifuza kwakira Yesu ataranaheza nagiye ndiruka sino kugira ati vyagenze gute kugira nshikeye nisanga hari imbere ndagenda aragutumiye uragiye mu gikorane urashitseyo barahamagaye abakira agakiza urirutse ariko ndafise ikibazo ngaho hantu imbere yuko agutumira ukiri muri vya bindi vyose hoba hariho ukwifuza guhinduka kuko hariho abahinduka ari uko bonye n'ubwabo bumva ko barambiwe n'ivyo barimo hakaba nabandi atumirwa canka akisanga muri ico kibanza akabwirwa ijambo ry'Imana hama akafata iyo decision canka afata iyo ngingo yo guhinduka none mbega wewe woba warifuza guhinduka cyane woshobora kutubwira ukuntu muri ico gihe wiyumva uri mu bihe uri gukora ibidahesha Imana icubahiro imbere yuko uwo muntu agutumira woba hariho ukuntu wifuza wowe wiyumva gute jewe atarantumira ingene niyumva je kubganje narashaka kubiheba ariko bikanka hari naringeze ku rugero yaho ntashobora kumara iminota 5 atatabinweye canke atakikenweye hari ukuntu bapima mu ducupa dutoyi naca mfata nkayisuka muri tujya ducupa duto nkaca mbika ahantu nkaca ngiye kunywa itabi nkaca mitana kamwe nkagotomera nkaca nsubira biranka kabisa ndavuga ati none ibi bintu nzobivamo biranka burundu kabisa ahantu vyagiye guherera n'uwo musa ntumira ndakubwira ca nirirwa ndyamye ariko wa gatandatu navyutse ngenda mu gikorane ntivyari bigikunda nuko mfungura nari nsigaye nduruzingo nanganye uko nyene maze kumenya umwami Yesu niho nagiye gusubira gutora umubiri nayo ubundi hoho nari uruzingo ndakweretse nk'ifoto woca uvuga ati yego wari wapfuye urageze rero ahantu wakira umwami Yesu uwo mwanya barahamagaye abifuza kwakira umwami Yesu muze mwakira uwo mwami ndagomba kumenya rero canke udupartage udusangize n'abariko baratwumviriza muri uwo mwanya ucakira umwami Yesu nikihe kintu wumvise muri wewe gitandukanye n'imbere yuko uza muri ico kibanza muri uwo mwanya imbere yuko wakira umwami Yesu muri uwo mwanya ikintu cabaye tugiheza kwa turajya amajambo batubwira dusubiremwo numva umenga sinzi ibintu bimfasha numva umenga ngiye mu kindi kirere ndabiri yashu ino yashu none ni yiki iri kiva kuki ndabura ikintu na kimwe ndibuka turiko turatahana ce nta
nta muntu n'umwe twigeze tuvugana kuva ku kibuga gushika muhira, numva umenga ndi mu kindi kirere. Muri iryo joro ndibuka ko naraye ntasinziriye ijoro ryose, naraye nkanura ijoro ryose, nkanura ndiko ndiyumvira nsaba Imana, ndabwira ati Imana kuri arya amajambo nasubiyemo nukuri undinde ikintu cosubira kuza kinjana mu vyo navuze ko ntazosubira kubamo. Uwo munsi sinzopfa ndabibagiye, hari kuwa gatandatu itariki 24 no kuwa Mungu harasubira haba ikindi gikorane. uwo munsi itariki 24 n'uwo munsi wakiraga kiza. Yego, kandi niho n'igikorane cari catanguye. No kuwa Mungu igikorane kiraba, ndagenda kuwa mbere igikorane caraye giheze. Urabona tujya dupapuro baduha hari nimero bari bashizeko, izo nimero rero ndazitelefonye ko uwo na telefonye cya turavugana, arambaza aho mba, ndamubwira aho mba, acarampa nimero z'umuntu atwara serire yo mu Kinanira Truwa. Turavugana, tuvuganye arambwira umunsi bakorerako, umunsi wa mbere ndagenda. Mu ndwi rero ikurikira hariho ibintu bagira n'ubu bagira byo kwisonzesha indwi bariko barasenga. Reje cashikira muri iyo ndwi nta n'umunsi n'umwe nari bwigere nisonzesha, nta n'umunsi n'umwe nari bwirirwe ngira sinzi kwisonzesha. Ryari ribaye uwo munsi ijya mbere. Uwo munsi rero ndaje baravuga ati turisonzesha tindwi nitwe tuzoba turi kwizamu ry'amasengesho kandi tuzokwisonzesha. Ndavuga ati mbebasha nzobishobora, ndavuga ati ariko nzogerageza. Umunsi wa mbere ndagenda, nari nkitonda nyene mu Kanyosha. Urazi tumwe nakubwiye bimwe byari bisigaye ko nagumye ngenda kudandaza bukebuke. Ndagenda mu Kanyosha uwo munsi wa mbere, aratubwira ati sizeri dutegerezwa gusenga saa 6 turasenga naho nyene na 18 igeze niho ushobora kuraba akantu ushobora gufungura. Ca ndafungura akantu ndaguma ngaho ibotike nugara saa 3. Urabona hajya yariho ugikizwa, hariho ibintu usanga bigoye kudahita uheba kabisa. Ngomba ntahe ca ndatora itabi, natoye rimwe rya supermarché ca ndayishira mu mufuko. Mu gutana n'amaguru nadugira ngaha kuri Miyere kwiri pavura ribona, nkaca nkataguke. Rero ngeze hajya mu ipave hagati niho naca natsa ryatabi, ndaryakije nkishira ku munwa. Ubwo nyene narazunguriwe, naciye mijokira nk'iyo kujya kwega umwotsi nyene, ca ndazungurira ca ndatemba. Ca ndahita navuga ati no kuri mbabarira sinzosubira gushira ku munwa, kuko zitabi ku munwa byabaye ijyanye mu uwo munsi. Ca ndabandanya muri ya nzira yo gukunda mbanda ngenda gusenga muri serire nkagenda. Ariko ikintu camfashije ahantu nadugiye cyane muri iyo ndu y'amasengesho, niho nadugiye nyakuduga. Yego nagomba kukubaza ikibazo. Hari ibintu kenshi dukunze kumva ko abantu baba banywa inzoga cyane cyangwa banywa itabi cyane bitaba byoroshe kubiheba. Kenshi rimwe na rimwe bakubwira ko mu kugira ngo babihebe ari ibintu baheba bukebuke. Turagomba tubwire wewe ni ibintu wahevye bukebuke canke vyagiriye ko umwanya umwe nyene ugifata iyo ngingo yo kwakira umwami Yesu vyagiriye ko? Jewe kuva uwo munsi wa 24 nakira Yesu n'umwami w'umukiza mu buzima bwanje. Uwo munsi hari samedi, vendredi nari nanyoye, nari nanyweye kike n'amatabi. Ariko uwo munsi wa samedi nyiriwe ndyamye, nabyutse ngenda mu gikorane. Nta kintu nigeze subira gukoza ku muntu. Nagiye gusubira gukoza itabi ku munwa uwo munsi ku wa mbere. Twatanguye iyo ndu y'amasengesho ariko umugoroba ariho ryaca ari inzunguriza, naryo rikaca ari intahasi. Ndavuga ati Imana n'ukuri mbabarire, nta tabi nzosubira gukoza ku munwa. Je rero igituma mvuga ko ngira ko yo bari aho cari gihe canje Imana yari intoreye ko jewe sinahevye bukebuke.
nahebeye ko burundu. nico gitangaza cyane Imana yakoreye ubuzima bwawe. Yego nagiriye ko kabisa. Twumvise mu buzima bwawe bwa kera utarakira umwami Yesu hariho amadega menshi wakoze, novuga byo mugani wawe abajene ibisanga sivyo, ukora mu botike igahomba. Inyuma yo kwakira agakiza, nyuma yo kwakira umwami Yesu, turagomba utubwire ubuzima bwawe bwa misi yose bwagenze gute, kuko ico twizera nuko iyo wakira umwami Yesu ahindura ubuzima bwawe, ntahindura igice kimwe gusa, ariko arahindura n'imibereho yawe yose, ibigize ubuzima bwawe vyose akabihindura. Tugomba rero utubwire nawe ukuntu Yesu yaje guhindura ubuzima bwawe n'ukuntu yahinduye imibereho yawe yose. Ikintu ca mbere yabanje kumpindurira nuko yabanje kunshoboza guhita nshobora guheba ivyo bintu nahora fata nkahebera ko simbe ugenda araheba buke buke. Kumbura iyo bija kuba nkuko nza ndaheba buke buke, nari guhava asanga bice bitwara iyindi minsi, kandi hari igihe uca usanga uciye unasubira kugira mugasanga ugumye ubinwa. Ariko rero je yaramfashije ngira ko vraiment. Rero icaciye kija kuhaba muri iyo minsi, abantu bari banzi ingene nari imeze, baguma bajyana inzara bavuga ati tujye tiyakijijwe, tujye ati ntiyokizwa ntivyokunda. Nanje rero nta majambo menshi nari bwamenye gusenga, nasenga ijambo mvuga ati Mana nukuri unshoboze sinze subira inyuma, uzobukoze nukuri. Urumva ingene baguma bantega imisi sinze subire kuja mu vyo navuze ko nazopfa nsubiyemo. Imana irabandanya ishoboza. Muhira naho nyene bari bazi iti kumbure n'ikintu ngira ashaka gushikako ace asubira aje muri kakaboregwe kiwe, ariko Imana iranshoboza, ndashobora kuguma muri ya nzira yayo, ndaguma nsenga gushika yaho no mu muryango bamwe bose bari barahevye, batangura ku telefona bambaza amakuru yanje ngo warakijijwe, ndababwira tego tikomera. Umuvyeyi je nari maze kuva nava ruguru nari maze nk'amezi 3. Je mama wanje nta naimwe yarara ta telefone, ariko kuva nava ruguru natangura ibintu vy'akaboregwe nta n'umunsi numwe yigeze asubira yari yarahevye. Ariko rero muri iyo ndwi nkirizwamwo muri uko kwezi niho yaciye telefone, tivyo numva ngo nivyo, tibasha ati nivyo kweri, tibasha ati rindira nani nzovyemera ndabibonye. Basha ryashavu yarafise rigenda rirahera. Ubu ndi umuntu ataco bari bahora bahanuza, ariko ubu ndi muri babandi ataco boshobora gukora badahanuje. No kuvuga mu muryango bari barahevye kabisa, bavuga ngo uyu ntaca azovamo. Yego babona nyine ko bapfishije, ariko Yesu ni muzima agira neza. Yarakugiriye neza, arakubohora cyane, kandi ndazi neza ko inyuma yawe hariho benshi bandi bazobohoka kubw'intahe yawe. Ariko tugomba ufata aka kanya, hariho benshi bako baradukurikirana kumbure baboshwe n'ibi na biriya, ariko turagomba kugira ngo ubabwire ijambo rimwe gusa, ushingire intahe Yesu. Wavuze vyinshi nivyo, ariko ubabwire ico bokora canke inama wobagira. Nka wewe Eric wabaye muri bwa buzima bwose, aho umuryango wari waraguhevye, aho nawe ubwawe ngira utashobora kwitora ngo umenye ivyo urimwo, ugahombesha ibintu vyinshi bitandukanye, ariko Yesu mumaze guhura agukorera ibitangaza. Uheba inzoga n'itabi bitakugoye, usubiza hamwe n'umuryango wongera urakwizera, kandi noneho usigara uri umuntu bahanuza, usigara uri umuntu batanga ko novuga umuntu w'akarorero. Rero ubwira bariko baradukurikirana abajene nkawe, ubabwire niki kintu umva wobabwira, wobahanura nk'impanuro wobaha muri kino gihe. Ikintu ca mbere coco numva nobabwira, ntari nababwiye, jewe nta mahoro nari bwigere numva mu mutima wanje nkayo nagize kuva ico gihe nakira Yesu n'umwami n'umukiza. Nagomba ntera intege rero abantu boba nabo bakigendera muri izo nzira nahozemo, yuko kwakira umwami Yesu, kubera muri Yesu niho hari byose niho biri. Nta kintu na kimwe washatse kwa gukora to gukorera.
turagushimiye Eric, turagushimiye ku bw'intahe udushingiye ukatubwira uko Yesu yakugiriye neza, kandi turizera ko hariho benshi bazogirirwa neza biciye muri ino ntahe.